aho rero ntaho namukoze byose ntaho nigera nkora ku kintu cyitwa impunzi yiwe ndayikoze mugabo ndumva nega cyane tufatekeranya zose imbuto yambaye cyane munsi bavyabikunguru nakora ugiye mu gatondo cyane zinduka rero ndagenda kurima ko nakunda kurima cyane ngiye kurima nshitse nyene ku kivi zanumva ijwi rimbwira ati pfukamaho cyanda pfukama maze gupfukama zanumva ijwi rimbwira ati kora mu mufuko uko iryo tamije kibiti bihambe ngaho ucise mu bihambe ngaho umufuko ndaciseme ndahamba mu ryatabi ndahamba mu nacaka ibiriti umanyene mfukamye zanumva ijwi rimbwira ati haguruka ubu nyene ugende usabe imbabazi madame wawe nabona kumenya n'umuntu ariko arambwira mbwa nkeraguza nta muntu ariko arambwira ndamubura ndahaguruka ntabwo ngaha ndagirora no muhira shite muhira sanga madame mu cyumba ariko ararondera sampuza nishize mu cyumba kiraseduka avuga ati noneho ndafashwe atarutse ntimpumura ncabona ndafukama imbere y'igitanda ndamutsa amaboko tangura gusenga uko nzi gusenga arasubira nzi nkijijwe ndasenga nyasa Imana imbabazi ndasenga niyeza nitunganya ndasaba imbabazi Imana rwose hanyuma madame cyagari mu muryango w'icyumba arumviriza hanyuma meje gusenga na madame nukuri imbabazi cyane rwose ibyo nakugiriye byose wimbabariye ko bizosubira kugaruka kundi umbabariye cyane umbabariye rwose madame ngo je nta byinshi ngomba ko tuvugana ndetse impuzu zagati iyo ndazibona mbere mbarigiriye yafashe niwe mugende iyo ntazi none ico gihe umusaba imbabazi nta kajambo yakubwiye ntazo yaguhaye we yabwiye ati ni impuzu zanje gusa ntakiri ngirari yari babariye cyane hanyuma impuzu zawe n'amahoro menshi ingendo zirahajya munsi y'ingunguru niyo ziri hanyuma ugenda uguma ngaha jewe nisize ndi umwe ndi kumwe na Yesu namaze kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe agatima ko kwegera Imana kwegera Kristo kari kamaze kugaruka muri wewe kubera hari ijwi ryongorera wari warumvise uri ku kivi ego hanyuma acaragenda ngo yangunguru acisanga za mpuzu ziwe hanyuma ntiyabakigenda bo acaguma ngaho nyene mu kanya gatoya cyane ubujwi rimbwa ati genda ufate bya bintu byose zangunguru bya bikono bwa bubido y'amacupa bwa bupimisho bwose ugende ubimenagure hajya anye mu rugo ntihagire ikintu na kimwe utangamwo kandi hagire ikintu na kimwe ugurishamwo ndavuga ntego kweli kiragenda ndabisohora haze byose ndabimenagura byose ibigunguru ndasatagura ndabitaruza amatwarete abantu baraza ati wa muhungu noneho rero wa mugabo arasaze natwe twese abana nyene nk'abana babiri bakiri bato wa mugabo arasaze ngo murabe none harasaze ibintu byose babimaze noya niwe kubunsare kazima ndiko sarira kwa Yesu kare ko nasarira kwa Satani ko mutari bwahamagara abantu baze kuraha nubureba hamagaye bose baze barabe ko ndiko ndasarira muri Yesu ko tugabira ibyo bintu twese nta kimwe ngurishamwo kandi na kimwe ndabagabira nibikunda byose ndamenagura byose birahera maze guhera hanyuma uyacanzanira madamu wacanzanira akarudo kamwe kanyanga yanyegeje ati niko tuzokura muri asiyo akabati mbere n'inzoga yawe yasigaye ngiyi n'icupa n'agapimisho ndavuga none ndabigenza gute kw'Imana yambwiye ati ntihagire icyo utanga ntihagire n'icyo ugurisha none iyo ndayigurisha ndayisesa numva umutima uratawe kuzazana ndawico mfata n'icyo ndeka hanyuma ndavuga nti Mana ni ngomba aba ari wewe ucira urubanza iyi nzoga cyane yihamba ahantu mu kigo mu gati ku mandarena ndafurura ndahambaye ka kabido na rya cupa na kagapimisho nyegezayo maze kunyegezayo cyanaza ngaho ukandavuga none kata amafaranga afise cyo kufungura bigende gute Mana ngiye kuyigurisha ngiye kuyikura ndayigurishe hanyuma cyenda twamaze kumbabarira nta bindi
ndagenda ngiye gufurura ngo ndabe ya nzoga narabuze irengero ryayo mwumve igitangaza c'Imana tukagenda Imana ikora uko n'ukuri nta kinyoma kirimo Imana iri mw'ijuru kandi Imana irahambaye kuko bati akayigurisha aca aryoherwa azosubira nayirangura ake kuyiteka aca iyo gasubira mu byago akabido agapimisho hamwe n'icupa byose aho wari wafuriye kugira ubishire warabibuze tabura Yang kumibanga hamba Mose tatu niyo yamushize no bugingo n'ubu niyo yahaze ku kabido n'icyo cupa no gapimisho kuko ntaho bihamburuye hari mu kigo dore nkara mu kigo awajayo basi mari kimwe gitangaza gutyo rero hanyuma bimaze kuba gutyo ncandaronkaga nefse gatabo n'umutima w'umuntu kaka mu bicapo byinshi by'ibikoko n'ibindi bikenzo kivuga inyamase n'ibindi genda gasoma nyene kagenda kandenyesha cyane ngo twirimbe ati genda kwa mukuru kabisa kumwereka nimwesheje neza neza ashitse aratangara arasanduka hama ngo byazwa n'amaki byazwa n'amahoro hanyuma none tukurondera agacupa ngo yarazi kayonda mu kanyo yiwanje n'ukuri Yesu yamaze inyota je ntazoga nkinywa amina ntazoga kinywa n'ivy'ukuri je ntazoga nkinywa nahevye ati yo nanje nimba wazihevye nanje ndazihevye imanshi ugeze umunsi umupasitori numva ndavuga none kamana cyane n'abakitsi cy'amakuru wanje kwera ndagenda kwa mushikanje nyene ngiye ntembe ko naca ngenda nisamaza mva muri ako muco gisagara ciwacu kugira ngo ntibagume bandemereza ibintu canke ibindi ndagoma ngenda nyene mu miryango muri kure na kure se kwa mukuru kwa mushikanje bofranje ati Pofre yaje gani mutane icupa ntoya n'ukuri Yesu amaze inyota ntazuga nk'inko ntazuga nk'inko timutane basi soda ni soda je ntayo ntwari nanyotegwa nari basaba mu amazi mushikana we wahevye inzoga kabisa wakinwa nukiboregwa ndimije kwisi nkiboregwa ati rero naje nafashe ingingo ubu uye yavuye muri korali ngiye gusubira muri korali yasengera muri Yesu ndavuga nti Mana no happy cyubahiro Mana bose bugiye batwe kiwanje babaye nije n'abazibiri yagakiza Mana happy cyubahiro n'ubu n'umuririmbyi muri Yesu rero turamahoro amadami n'abana turamahoro tugekwa dufise abana babiri none ubu dufise abana batandatu kandi bakuze n'ubu turacibereye muri Yesu n'amahoro menshi hanyuma tukuri ntaye yanje kabigarukira amina tubagomba tubanze duha akajambo madame wawe muri make ico twumvise yuko hari ukwishurwa ku masengesho yiwe bimwe byatumye ugarukana agatima ku Mana twagomba tubanze tumubaze agire nawe icyo ashobora kuvuga kuri ivyo kuko urumva we aryohewe cyane rwose gusumbya kubera inyishu y'Imana bakunzi barateza ntuvuye benyakuri icyo avuze nico nta kinyoma kirimwo byose ivyo yavuze kimwe gusa n'ivyo be yanashimbye iciza nuko numunganya kuvyo yasimbye kugira ngo intahe yiwe igira inkomezi mu bisanzwe jewe ukuntu nakubitwa nk'igikoko nakubitwa nk'umudayimoni nawe n'abafise inda ntiyantinya yazana ubuhiri yasanga njyamye agakubita ku maguru nakubitwa cyane nawe bankasenga nkicuza nkavuga ati Mana ubu niwo mugabo wampaye ntabara niwo nkorera igitangaza ukamusubiza mu buntu bwawe jewe nzogushima kuko nakubitwa cyane naremerewe nabi n'abantu baraye bakanyumvira ikigongwe ariko ndashima Imana ko Imana yanyishuye ko yaramukuye aho hantu ubunyakuri n'ababanyi bariyagiriza naramubona nkamubwira ati reka gukubita ababanyi ntacu bahora ahubwo nkivuze ubwo nije ntasubira yari yarasombesheje amabuye ayarunda mu nzu yo gukubita abantu gutera abantu hagize bavugana na gatoya yacayita muri ya mabuye agatera abantu bakagira ingorane mu gisagara bakagira ikibazo bamubonye barahunga bakiruka bakabona ko ari igikoko ahagenda hagura inzoga agasuma neza akavuga ati teka nkateka kumbanode byo gukubita abantu agaca ategera ntabwo ati ingo dusangire agasimbira agafungura bakarya mugabo yabarenganiza inkoni zibiri z'imikaratusi ziyegeza inyuma y'umuryango bageze aho bagera ati urakoze turatashye yaca yita mu nzu agahitana za nkoni akabakubita agenda arasorera bakiruka agakwira agahinga bagenda barakoma induru
nukuri ndashima Imana ngize ndacavuga akazangana ba bantu bumvise ishavu none bagatora nabo bakamusubiza bakamutera barigeze kugomba kunyicira ku mwana baratera icuma gica mu idirisha kigwa ku mutwe w'umwana w'uruhinja ico gihe nari navyaye ariko nari nasohotse ariko uwo mwana Imana yaramukingiye ntaco yabaye kandi n'ubu uwo mwana ni muzima ariho nukuri pe Imana yaragize neza cane uko jewe yarantabaye uko yitantabara kugera ubu sinzi yombanje ni kenshi yagomba kunkerera bikanka yarafashe umupanga ari gufata umupanga nkuko yabivuze aze kuwutema kandi nicaye hampande yiwe ariko yawutemye igitanda gica mw'ipande bibiri jewe ndasigara ikindi gihe aho nabona ati umugenzi kweri ni satani yaramukoresha nashishikara ko imbere y'Imana no gusenga cyane kandi no kumusengera ikindi gihe afata imbugita ifise ubugi bubiri afatana n'urubaho naronde ndamurinda ati ndi umugenzi dusangira azambwiye uti jewe uyu munsi byanje nawe we birarangira ndavuga ati nta kundi ko birangira rero hinge birangira jewe mfunguye kuko kuva ngo turasaba ibwanjye maze gufata ifungurwa ngo ndafungura kwe avuze ati gira n'ingoga tubigira nyene hakiri kare gira n'ingoga aho hari abantu babibona bikabatera akagongwe bakabona ati none haramwica ndavuga ati Imana yo mwijuru jewe ni wanteruka ncisha muri kajya gakostara mbona kajya nkasohoka ninashika hanze nzogushima kandi nzogushingira intahe hacaza umuntu mudamu umwe uwo mudamu aze gushika arahagarara aramusamaza ndavuga ati Imana ngira nsohoke wewe ugira ico unkoreye jewe ndaciye mu kwaha kwiwe ndasohoka maze gusohoka uwo mudamu yaragize ikibazo gikomeye amaze kugira ikibazo gikomeye ariko ntaco yamugije ndirutse aho mpungiye nahungiye kwa musaza wanje maze kuhashika bace bafatangana bace batangura kugwana ati utamusokoroye avuze ati sishobora kumusokorora ukubera ikigomba kwica umuntu umuhoriki ubwo nyene abantu nibo bamunkuye ko muri iryo joro nyene baramufata nawe baramuhana bamaze kumuhana bukeye mu gatondo ndavuga ati Imana ubu rero kuncishiza aha hantu jewe ngira ntahe ndondera iyo nza kuba nari mfise intumbero yo komokera ahantu mu Rumonge ariko nticakunze kuko navuga ati naho ngenda azonda kundondera ambone kandi azongarukana kuko jewe sinigera ndahukana ngize ngo ndahukanye ngiye iwacu nacarwa gaca hepfo twahurira muhira baruka bansohoye naho nanyegerahe uko yarabakubita bakoga bakaruka bansohoye ati muhatware ngo bazopfana nari narabuze iyonza niyomva ndavuga ati Mana jewe nukuri ndakwinginze nkura aha hantu muri ico gihe nari mfise abana babiri bakurikirana b'abakobwa umwana umwe yari nk'umucuko uko umwana umwe yarafise imyaka 2 umwana umwe yarafise umwaka n'amezi 2 ubundi mwana nawe yarafise imyaka 3 n'amezi yarafise imyaka 4 yarafise imyaka 4 n'amezi 3 uwugira kabiri yarafise umwaka n'amezi 2 ndavuga ati Imana none jewe nafata kera nkagenda babana ndabatwara he kandi basiga abana bacu bagira ivyabo nta kundi kangume ngasenga Imana ndatabaza Imana yo mwijuru ariko Imana yaguma indemesha imbwira ko izomuhindura nkamubwira ati Imana reka rero ndavyo wambwiye ko ari ivyo ndamugeze gusenga nkamubwira ati tugane gusenga nkamubwira ati jewe nta nkozi mfise nsengamo nkagerageza uburyo bwose ntikokora nkarondera agasabune nkagenda nkafata impuzu nziwe nkamesurira neza nkamubwira ati kwa muti ko tuzoza gusenga agaca avyuhagara kantanga mu mutwenzi agaca afata za mpuzu zose akazigerekeranya agaca agenda imvura yaguye ahantu hari ikiziba agaca yicaramwo mugondo ndamwe tugana gusenga ngo reka gene nabaye ngo nza gusenga mu kintu nta mpuzu ufise cyangwa aca ngenda agaca yirirwa yambaye izo mpuzu nyene agaca yongera akirirwa yaborerwa nuko kuri mwikanyanga maze kuza nkaca asanga yabaye nk'ingurube atani kindi nuko ndashima Imana yamukuye aho hantu yaramaze kurokera muri toilette byikira gatatu nkuko yabivuze kabiri ndagenda nkaraba sindaraba ikibaha yarankorera sindabangwa rankubita sindabangwa rantuka sindabangwa rantubika bafasha nabi ariko nagenda nkamukurayo nkamushira habona kandi nkamubungabunga ko nako ndamuhagiye nkamufashe neza agana nkamuryamika okay mu gatondo nkamubwira ibyabaye ntiyabyemera tushima kubona ibyabaye ikora ngaha wumve aravye ngaho sinkiki cyawa camyoce agace sanga yakomeretse iravye mukiyo cyangwa ati muze kuraba hamwe kamwe twatetera abantu bari bakoroke ngaha yanenda gukuye ivyo byose narabimukorera ariko ntiyambona nakabungu yaca agenda nyabuna bakarushiriza akazangana ivyo byose ndavyihanganira ariko ndashima Imana yanshuye ni byinshi cyane Imana yankoreye ni byinshi cyane Imana yakoze kuri we
ni byinshi cyane numva ntabidondora ngo ndabishobore n'ukuri pe ni byinshi cyane ariko ibyo byose Imana yarabimukingiye irabimukuramo ibyo bintu n'ukuri ndashima Imana cyane uko ni byinshi ibyo nibyo nibuke ibyo ntibuke navyo ni byinshi cyane haragera igihe tuba mu buzima bugoye ibyo byose amaze kubimenagura kabita turavuga dufatike duca tungwa n'irengarenga turagenda ahantu turasaba ubwacu turari mu turengarenga tuguma tuvoma amazi dusukira gushika yaho twaturengarenga twera tukabona gufungura ivyo bimaze kurengana turagira umugambi wo kuja turasaba ubwacu tukarima tuvuga tukasaba ideni Imana igacihezagira ivyo twarimye bigaca bigwira cyane mbere n'ivyo twarimye harageze aho turimbura turagura parasera muri ivyo bintu catangura kuronka ubuzima bwo kubaho gushika uyu munsi ndashima Imana ko dufise ubuzima natwe Imana yaratugiriye neza ubu turi n'ubuzima turanico gufungura kandi turanico gufungurira abana nukuri ndabishimira Imana cyane kandi abana ico gihe twari dufise abana babiri mu ngubu dufise abana batandatu kandi harimo Imana yahamagaye abahamagarira mu ngorane zidasanzwe mu buhiri ngubitwa ariko ivyo byose Imana yaravyirengagije avuga ati mbo ubu bane banje nyene barabigenza ndabaha ibibondo Imana iraduha abana cyo ndagishimira Imana cyane ko Imana yikoze abumvise intahe yanje nukuri ni ndende ariko ivyo nivyo mwumvise n'ibintu byo muzovyumva Imana ibahezagira amen mugira akajambo mubwiye abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana hanyuma kuri akajambo ndagafise kandi ijambo ry'Agakiza rivuga n'abatwumviriza bose cyangwa abatotubona bose ikuru ni gusenga Imana kandi ni gushira imbere amasezerano iyo umuntu asenze Imana by'ukuri aciye bugufi kandi yizeye imuha ibyiza mugabo Satani wagerageza kurwanya bya byiza Imana yamuhaye rero by'ukuri nk'abasore n'inkumi ngo bahanura iyo bariko barareshanya ko bobanza bakaja imbere y'Imana bagasenga Imana bagashiraho ikimenyetso kiberekana cerekana by'ukuri ko ari Imana yabatoranije ko nahazozi bikomeye nahazozi intambara zikomeye bazokwibuka ca kindi babona ca kindi basaba Imana bigatuma urugo rwabo ruzoshishikara kunesha ko natwe urugo rwacu rwanejeje twahagaze ku masezerano y'Imana yadusezeranije rero by'ukuri nohanura nk'abapapa banywa inzoga by'ukuri bakarenza urugero canke bahora bakijijwe bakabivamo nibagaruke kuhoraho abariko barimenyereza kunywa ibintu vyitwa inzoga abantu basenga Imana ntibabihebe nta rukiza ruriyo uyu munsi hari inzoga bagira ngo nidutobe niki ariko ugasanga biraboreza bijya bibatwara buhoro bagasanga vyarabatremuye mu nzira y'Agakiza bisigaye bibabuza amahoro nibagume mu Gakiza Yesu niwe amara inyota uyu munsi twinywera amazi tugashima Imana nico notekerera abariko batwumviriza nibagume mu Gakiza n'abataramenya Imana by'ukuri nabo nyene nibegera Imana bahinduke babe mu Gakiza Imana bahezagire cyane muta turagushimiye ko twaje mukatwakiye yego cyane natwe turabashimiye ko mwatugendeye twizere yuko n'ikindi gihe nitwabakenera muzo kwitaba kamo kacu yego cyane gose bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabakengurukiye nico dukenera ni isaha ni subscribe canke sabone kuri page yacu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kuza birabashikira bitagoranye kuri microphone mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere inyuma ya kamera hari Jabo murakoze